Reka ano makuru n'ubusesanguzi tuyahere kuri Wazalendo bariye Karungu. Wazalendo barakaye, bararahira bararengwa, bongera baragabisha ikitwa PAME. Ni Programme Alimentaire Mondial canke abandi bakayimenya nka World Food Program canke WFP. Babagabisha ku migambi mibi imaze kumvikana canke yamaze kuba ija ahagaragara. Ku ruhande rwa Wazalendo bakaba babimenye kare. Nama nababwiye ko Wazalendo ubu batareko baravyorosha. Ubuheruka naraberetse video Wazalendo ihagarika abagabo benshi cane bagaragara nkuko bafise ibiguvu no kugaragara nkuko mengo n'abasirikare bari bambaye utujire turireje, utujire dusanzwe tugaragara nyene nka rudukorano bahitanye ahantu twa Médecins Sans Frontières, bari ku mamoto bagana muri iyo misozi nyene miremire ya Haut Plateau cane hariya mu Minembwe. Wazalendo yarabahagaritse irababwira ati changaha tugende guhinyuza neza na neza ko muri vy'ukuri aba aide humanitaire canke muri Médecins Sans Frontières. Wazalendo yongeye kugaragara n'uburakari bwinshi igabisha PAME ko nihagira igikorwa na kimwe yivangamwe, kuko amakuru ni menshi cane kubijanye na kino gikorwa ngo ca PAME igiye kuba igaragara ngo nkigiye gufasha ivyo bita aide humanitaire mu misozi miremire cane muri Minembwe. Turaza muri no nkuru neza na neza mwidonido na kumiro muraza kumva ukungene ibintu vyifashe. Ni muri Ijwi ni zinga musanzwe muzi ko u Rwanda rwigeze kuba ruvugana iryayo, ariko ni Ijwi ni zinga rihuriye ko u Rwanda na Kongo. Ariko rero rino zinga mukaba musanzwe muzi ko Joseph Kabila yararibaye ko, mukaba muzi ko izibwebwe za Sarambwe arizo zirifise ko ububasha bwose niryo zisanzwe zikontorora izinga rya Ijwi rero nkuko bisanzwe ifise epfo amajepfo n'amajaruguru. Hari amakuru avuga ko Ijwi side mbwebwe za Sarambwe zamaze kuvayo. Abene gihugu bo muri ako karere baduhaye amakuru batubwira ko bikanguye basanga ibirindiro vyabo babituriye, ariko atamusirikare n'umwe atanyeshamba nako murambabarira nimwe y'imbwebwe za Sarambwe iri muri ako gace. Naha turagaruka mwidonido kugira tubibatahuze cane gose. Mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi twikanguye dusanga hari decret yasohotse yasinwe ku itariki rya 19 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. N'umunsi wa kabiri, n'umunsi w'imirimo. Decret ivuga iki? Nuko uwahora ari umushefu wa communication wa information na communication kandi ari charge na porte parole nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Madame Rosine Gatoni yasubirijwe na mugenzi we. Ibi byose twaza kubihuriza neza na neza n'ayandi makuru ya diplomasi akanya kadukundiye mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Afro Hip Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndabakengurukira nongera ndabipfuriza kugumbwa neza, kugira amagara, amafaranga n'ubumwe mu miryango yanyu eka no mu miryango yacu. Sinirengagiza kukengurukira mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro 5 kuri 5 bica kuri no rubuga rwanyu rwa Afro Hip Podcast TV muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere ka Yase, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburayi eka leta zunze ubumwe za Amerika no mu mfuruka zine z'isi. Turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Reka tuyahere nyene kuri no nkuru ya Wazalendo bariye Karungu barakaye, bahekenya imisaya, baribwa bavuga ati twokwihenda tugafata umuduga umwe canke n'umuntu wese yogaragara nk'uyambitse impuzu ya PAME yoba yambaye ibara. Aya makuru ameze gute canke agamije iki? Aha ni nyuma yaho igendereza rya Wazalendo muhava muyumvira igituma ntako ndakoresha FARDC canke abafatanya bikorwa. Aya namakuru ava muri Wazalendo, kandi Wazalendo bagabishije PAME. Ino shiramwe mpuzamakungu rya PAME ryamaze kugabishwa. Aya namakuru Wazalendo ifise
avuga ko Paul Kagame, Moise Nyarugabo n'abandi basanzwe bari mu ndongozi imbere muri AFC M23 ngo bakoze strategy canke imitwe ngo yuko sinzi ko batanze rushwa canke bazokwambara impuzu za pame, ariko bazogenda bitirira pame nimba ari pame ubwayo kimwe muri ivyo, ariko ngo hari imitwe yuko pame hari amakamyo ngo amaze kuba apakiye ya pame, ariko irogo ya pame bayifuza ngo kugenda ngo gutanga ubufasha burya bita aide humanitaire mu Minembwe. Wazalendo nayo kabivatse kuronka amakuru ko iyo miduga ngo iba ipakiye ibigwanisho, amasasu n'ibifungurwa n'imiti, rero ngo bakaba ari strategy batoye yo kugira ngo baronke kungene boravitaya boshira ibifungurwa, bosahiriza n'amaramforo imbwebwe za Sarambwe Ditabara na Twigwaneho zimerewe nabi hariya mu Minembwe. Narijya twaraye tubashikirije amakuru eka none munsi hazindutse hasa nabi cyane ku mirongo y'urugamba hariya mu Minembwe, kuko amasasu n'amabombardement aracahari. Ibi navyo naye babwiye mushaka kubimenya muzoza muraraba amakomunike ya Lawrence Kanyuka, kuko niho muca muvuga ati ibi mwe mubivuga mubikuye he mwifashishije iki, kuko kenshi barakunda kuza mu commentaire muvuga extra gusa za Wazalendo niki na kuriya. Nagwanda babwire ko nta munsi numwe tuzokwata kamera tutaza kubabwira ikintu cukuri, tuzofuma twicara tugume ngaho. Rero Wazalendo bariye Karungu baravuga ati ntibikunda. Mu ntangamarara canke ubushize mu kiganiro cace hano kuri Fleury Podcast TV narabagaragarije video Wazalendo bafashe abagabo bagera nko ku 11 bambaye amajire ya Médecins Sans Frontières, amajinsi, bambaye ama protège coude, ama protège genou, ama cheviere n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, bagaragara neza nkuko atari abaganga. Ndibaza ko mwabonye igareresi nashishije mu kiganiro, narabonye na commentaire zanyu bavuze ati Wazalendo n'ukuri n'abantu b'abagabo nimukomeze mumurika, komeza gushinga kamera hirya no hino n'ama antenne kugira mu bandanye mumurika neza na neza ibiriko biraba, kuko nimwe mugwanira igihugu canyu. Kandi igituma Wazalendo ubu yagarukanye icizere mu bakongomani canke muri rusangi nuko Wazalendo ata blague ifise kandi bigoye ngo kubaha rushwa. Ariko FRDC igisirikare ca Kongo 98% ni igisirikare cacuzwe, kiraregwa, kirakuzwa na Joseph Kabila yahoze arongoye imyaka 18 igihugu ca Kongo, akandi bikavugwa ko yanavuye ko abasigiye ama miliyaridi menshi cyane, arico gituma mubona baguma bahemuka akanya kukanya. Ayo niyo makuru ahari. Hanyuma ugo rugendo ngo gwizo modoka bivugwa ko zizo ari za pame ngo zaje zitegekanije gufata direction ya Bukavu, bisigura ko ziri muri Bukavu ngo zice Uvira, kuko zizo ari za pame urumva nta uzizibira ziba zigiye gufasha abene gihugu aide humanitaire, kandi bibirarekuwe mu mirongo y'urugamba canka ariko harabera intambara hose, habaza muri Ukraine, haba muri Iran, haba muri Israel, haba muri Iraq, ahantu hose haba hari intambara. Aide humanitaire irarekuwe mu gihe muba ntiza ku nguvu, ariko murabanza bakabivugana impande zose zikabareka bakahashika kugira baseruke ku mbabare imfuvyi n'abafakazi n'abadashoboye kuba bacifasha, kuko muba mwumva hariko harabera intambara, nta buryo bwo gusuma, nta buryo bwo gucuruza cyangwa badandaze, nta buryo na bumwe bwo kwiga, nta buryo na bumwe muba bikunda ko mwifatira ubuzima bwanyu mu maboko yanyu, kuko muba muri paralize, nta kintu na kimwe mushoboye kwishoboza. Aide humanitaire ciza muri izo nzira zose, harazamwe ubuvuzi, harazamwe kubafasha ibifungurwa, hakazamwe n'abaza kuba barokipa abana bafuma bigishiriza munsi y'igiti, ariko bakabigisha kugira bagume bari muri ritime y'ishure. Rero bivuga ko bari gufata direction Bukavu, Uvira, Baraka ngo Minembwe. Murumva aha hose rero Wazalendo yarakebwe, baravuga ati aha hose bashaka guca no kugenda baranyenyagiza abadoriya n'amasysteme yabo ya informatique n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko ibi rero bakaba bababwiye ati uzopima ntazotubaza. Ayo niyo makuru ya Wazalendo na pame uko vyifashe. Nkuko twebabwiye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi hasohotse decret y'umukuru w'igihugu isubiriza canke ishinga canke inoma uwitwa Nasi Ninete
Mutoni. Uyu Nasiri Ninette Mutoni yarasanzwe ari commissaire mu ciswe CVR, Commission Vérité Réconciliation. Uyu rero akaba ari we uno munsi yasubiriye mu mabanga. Uwitwa Madame Rosine Gatoni yarasanzwe ari chef du bureau chargé de l'information, communication et porte-parole hariya mu biro by'umukuru w'igihugu. Ndibaza ko abakunda gukurikirana amakuru y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mwari mu munzi Rosine Gatoni. Iyo decret nayo ikaba yasinwe kuri uno munsi genekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Turakeje rero mu mabanga mashasha Madame Ninette Nancy Mutoni na Rosine Gatoni. Ndizera neza ko ahagiye gushigwa canke ubuzima agiyemwo agiye kuvyakira kandi kumererwa neza. Mu ntangamarara twababwiye ko muri ijwi ahasanzwe hari mu maboko canke mu minwe y'izibwebwe za Sarambwe AFC M23 ritabara twigwaneho. Abene gihugu bazindutse basanga umwotsi ufurufumba. Muratse ko ata mwotsi atacabaye, nta mwotsi atamuriro. Begereye basanga tujya tururi tujya tuzu bagenda barashingagira aho bageze. Murabona ko bagenda nk'abanomade ariyo bitabo amakambi yabo ngo turiko turaka umuriro. Aha ni muri ijwi side kuko ngo aro ijwi nord na ijwi side. Rero muri ijwi side niho basanze ivyo vyabaye ngo abana bakaba bigaragara ko bahavuye muri ijwi side mu gihe isaha za 2 z'ijoro ngo bagiye n'ubwato, ariko abene gihugu batubwira ko abatazi iyo bagiye. Aya makuru rero tuca tuyahuza n'ayandi asanzwe agaragara ko hari ama system yo kwiretira yo kugenda barava mu duce tugenda dutandukanye badatanga icizere canke batanga ukuri yiyo bagiye n'icatumye bahava. Mubonye rero izi ngwebwe za Sarambwe zivuye mu gace kamwe ata mpamvu nimwe iri officiel batanze. Mumenye ko ari system ya repositionnement abari kugira bagende gutanga ramforo ahandi kuko igitigiri coco ntaco bafise. Muribuka tubabwira ko bagwana intambara ya numerique, bagwana intambara y'iterabwoba ngo bazanya abasirikare 6,000 barihe, abasirikare 5,000 barihe, abasirikare 9,000 barihe, ngo barekrise Rucuru na Rumangabo barihe. Aba bose yabari mase baba bashaka gushiraho kugira bagaragaze ko biyubatse, ariko n'Rwanda babwire ko abana b'u Rwanda bahahereye canke bahashiriye nkuko abanyarwanda babivuga. Igisirikare cy'u Rwanda RDF na Marira nko ku munsi wejo ngo hiri wa Marira cane i Kigali cane ngo ku bitaro vya gisirikare narijya bagwijije ibitaro vya gisirikare. Ubu ntibiri Kanombe gusa, ibitaro vya gisirikare barabigwijije mu duce twinshi kumvo z'ukongera bariko baritegurira kubandanya bakira inkomere. Mu Rwanda hiriwe amarira inyuma yaho drone zibashwanyaguje, zibaturiye, zibamereye nabi mu Minembwe. Abantu bagapfa ku bwinshi cyane, harimo Colonel Joseph Bitaba n'aba atebiwe bose. Ibi twaba twarabashikirije mu makuru yaciye hano. Bivugwa ko aha hantu rero yari base ngo ira ahantu hitwa, turacari kuri ijwi ku kigwa canke kuri ire canke izinga rya ijwi, ngo iyo base militaire iyo kambi canke abasirikare bimutse bari ngo muri base yitwa Mugote. Nimba ari Mugote, prononciation zozo muzoze muratwihanganira. Mugote base, hanyuma ngo ni muri chefferie ya Tambuka. Nimba ari Ntambuka, sindi prononciation ariko ni Tambuka, chefferie ya Tambuka, hafi y'urushengero rwitwa Sepak Moria. Aha ngo ni hafi y'urushengero rwitwa Sepak Moria. Murumva ko bari hafi y'abene gihugu, kumenya ko bahavuye ari ibintu bitahuriza kandi vyoroshe cyane. Uko niko biri hariya kuri ijwi side. Amakenga rero acari menshi cyane, uko niko vyifashe. Bamwe baravuga ngo yoba bagiye kuranforsa amabaze ya Bukavu bagana za Mwenga. Musanzwe mubizi ko bitoroshe, Mwenga baheruka kuhavugutiga umuti. Bukavu mubizi naho nyene ko bitoroshe. Imigwano Kavumu nayo nyene ntiracureha. Turiko turegeranya makuru ku mirongo y'urugamba kugira tuze tubabwire bimeze gute, kuko twari twaranye makuru ko birukiye muri aerodrome canke muri aeroport ya Kavumu. Eka murabizi ko no
muri Plaine d'Uvira ibintu bitaboroheye. Rero gumana na Fleury le Patriote, gumana na Fleury Podcast TV, turabakengurukira mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe kuri uno muhora canke kuri uno rubuga rwa Fleury Podcast TV. Twongera tubasaba kuja kugira sabone canke subscribe kuri Ingoma Magazine ngo twebamenyesheje n'urubuga dusanzwe ducishako bafukure canke amakuru nyene n'ubusesanguzi byo ku mirongo y'urugamba na rijya runo tuguma tubona rubangamirwa mu buryo bumwe canke ubundi tuguma tugwana n'abagerageza gushaka kurusibanganya. N'ubu ikiganiro twakoze ejo baragerageje kugisibanganya ariko vyaranse, narayenda pambana gushika naho ugo rugamba ndarutsinda kuri content nakoze ejo ngira itabanezereye. Hari hakurya ya Kanyaru baragerageje kugira ama report n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko narabanesheje kuko ukuri mba ndagufise kandi nta muntu numwe mba nabangamiye. Uko ariko vyifashe rero ndabakengurukire, ndabipfuriza kugira umunsi mwiza w'akazi n'umunsi wa kabiri, kandi ndababwira ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe, nta Ingoma Magazine atamwebwe. Nkuko nabibabwiye, nyaragasa kugira sabone cyangwa subscribe kuri Ingoma Magazine, kuko nivyashika uru rubuga rugasibanganwa, kuko barakunze kubikora sugwa mbere bafuse. Tuzobe dufise ahandi tuca duhurira 5 kuri 5 narijya naho nyene twatangwe gushiraho amakuru yo ku mirongo y'urugamba. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza, ciao ciao.